Jendi umwe mu bari basanzwe bafise amashirahamwe barongoye yakorera Himakamba muri komine Bugendana, aho harenze igihe kirenga umwaka wose tuhatswe. Imvo zatumye tuhakwa nizijanye n'ingingo umuhungu wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu yafashe. Eka nsubire ndabaramutse mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe canke sabone kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi. Hari amakuru abavugwa mu bisata bitandukanye, hari izivugwa muri politike, hari inkuru zivugwa mu butungane, hari zibazagiye ziravugwa mu gisata c'umutekano, ubutunzi, zivugwa mu kibano n'ibindi vyinshi biba bigarukwa ko bigenda biravugwa irya nino. Banywanyi bacu mwese eka ndabahe kaze muri rino sango ry'amakuru ngira ndabashikirize. Ariko nanone ano makuru yacu ngira tuyatangurire kuri no nkuru ivugwa mu muryango w'umukuru w'igihugu. Hari amakuru akomeye ahavugwa, ayo makuru akaba avugwa ku muhungu wa Perezida Ndayishimiye. Tukaza kubabwira ukuntu hari abanyagihugu bimuwe mu matongo yabo kubera uyo muhungu wa Perezida Ndayishimiye agiye kuhashira ihinguriro ry'ibisuguti. Turaza kubabwira akarenganyo abo banyagihugu bahuye nako n'ukuntu umuryango w'umukuru w'igihugu uriko urahabwa amasoko yose ya leta, kuva ku muhungu w'umukuru w'igihugu n'abakobwa biwe gushika ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko ariwe afise ishirahamwe Prestige, iryo naryo rikaba ryaragiye mu vyo kudandaza ibitoro n'ibindi bitandukanye. Turaza kubabwira kandi abarwizatunga bake cane bari kurushi bahabwa amasoko yose ya leta, kandi ivyo vyose bigakogwa atahiganwa ribaye. Abantu bakibaza none ivyo vyoba bitegwa n'iki? Turaza kubabwira abo barwizatunga nico bagituma ari bo leta iha amasoko, kandi ivyo bigakogwa ata amahiganwa akozwe. Turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido navyo twabiteguye. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, izo ni impfunyapfunyo. Reka ano makuru yacu tuze tuyaramvura. Mbere yuko tubabwira igituma hari abantu bake cane bari kurushi abarwizatunga leta iha amasoko, abantu bakibaza impamvu amasoko yose ahabwa abo barwizatunga barimwo Olivier Suguru, Adrien Ntigacika na Veneranda Kazohera na Prestige. Reka tubanze tubabwire ko ishirahamwe Oricome risaba ubutungane bw'u Burundi gufungura abaharanira agateka ka zina muntu n'abamenyesha makuru bapfungiwe ubusa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 21 ntwarante 2023, umukuru w'ishirahamwe Oricome ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Ryamenyesheje ko ubutungane bukwiye kurekura abaharanira agateka ka zina muntu bapfunzwe mu buryo bw'akarenganyo, kuko ikibanza cabo atarico mu gasho. Gabriel Rufyiri akaba atanga akarorero ku bantu 30 baheruka gupfungirwa Igitega bagirizwa ko bariko barigishanya ibijanye no guhuza ibitsina ku babisangiye homosexualité canke lesbianisme, kandi ngo bariko barigishanya ibijanye no kwirinda umugera w'ikiza ruhonyanganda sida. Abandi Rufyiri hatanga akarorero ku baharanira agateka ka zina muntu 5 bapfunzwe bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura kwa 14 Ruhuhuma 2023, mu gihe bari biteguriye gufata indege ya Uganda Airlines yari kubajana mu gihugu ca Uganda, aho bo kwitavye inama ibahuza nabo bakorana.
Gabriel Rufyiri akaba kandi atibagiye umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yaciriwe igihano co gupfungwa imyaka 10 kuwa 3/2023 yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu hisunzwe ingingo y'amajana 611 y'igitabo mpanavyaha. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo mu gihe Burundi buzwi nka kimwe mu bihugu bihohotera abaharanira agateka ka muntu n'abamenyeshamakuru ku rugero rukomeye, na gihugu canke imitahe mvamakungu ishobora kwinjira mu gihugu mwenico. Abamenyeshamakuru bamubajije ico umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yamwishuye kuri ico kibazo. Gabriel Rufyiri yamenyesheje ko mu mubonano aheruka kumuha bakivuganye ko ariko atanyisha itomoye bashitseko. Tukiriko turavuga kuri izo nkuru zagiye ziragarukwa ko cane, ka tubabwire nino nkuru abantu bibaza igituma amasoko ya leta ahabwa abantu bakeya. Turazana kubabwira ko birabana n'umukuru w'igihugu cane ku muhungu wiwe, akaba afise umuhungu yitwa Ndayishimiye Jodel, akaba yarinjiye mu bikorwa vy'urudandazwa ariko nanone ukuntu yimuye abanyagihugu aho bari ibibanza amatongo yabo bakayirukanwamwo. Turaza kubabwira akarenganyo uyu muhungu wa perezida yoba yarakoreye abo banyagihugu, tuze no kuraba ivyo bikorwa vy'ihinguriro rigiye kwashigwa. Iryo hinguriro akaba ari iry'umuhungu wa perezida Ndayishimiye, ariko nanone rikaba rikorana cane n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, kuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe arafise umugambi wo kugaburira abanyeshure ku mashure, ikizwi nka kantine scolaire. Ivyo bisuguti bizokogwa muri iryo hinguriro ry'umuhungu wa perezida nyene bikazoca bija muri ayo mashure yose mu gihugu. Bakaba rero umuhungu wa perezida na nyina wiwe, no kuvuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bazokorana cane. Ivyo byose turaza kubigaruka ko n'amatohoza yakozwe kubirabana nuko abo muryango w'umukuru w'igihugu bagenda barihagira amatongo y'abanyagihugu. Katubanze tugaruke kuri ibi birabana n'impamvu amasoko yose ahabwa Olivier Suguru, Adrien Ntigacika na Veneranda Kazohera na Prestige. Nkuko twari twabikubwiye ni mu kiganiro Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom ryiyemeje kurwanya barya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 Ntwarante 2023. Akaba bazi impamvu amasoko yose ya leta ajanye no kugura hanze imiti, ifumbire n'ibitoro ahabwa abantu bane gusa, ari bo Olivier Suguru, Adrien Ntigacika, Bamutazira Ziranotse, Veneranda Kazohera. Veneranda Kazohera ndakwibutse ko uyu umuhungu wiwe yubakanye n'umwana wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umukobwa wiwe akaba yubakanye n'umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, bakaba baranagize mariage mu minsi iheze. Iyo nkuru twarayibashikirije, ariko sivyo tugiye kugaruka ko. Nagira ndakubwire ko Veneranda nawe ari umwe cane mu bakorana na leta, hamwe rero n'ishirahamwe Prestige, iryo naryo ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru avyemeza. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo abo bantu bane nibo usanga bahabwa amafaranga mva makungu kugira ngo baje kugura hanze ivyo bidandazwa, kandi ayo masoko bakayahabwa atamahiganwa abaye. Ikibabaje ngo nuko usanga abo bagabo nyene aribo bahabwa uturusho ku rugero rutebewe n'amategeko. Gabriel Rufyiri akavuga ko mu gitabo c'isuzumwa ry'amafaranga yinjiye mu kigega ca leta n'ukuntu yagiye arakoreshwa, Oricom yasanze abo bagabo baronkejwe uturusho turenga imiliyari ijana, mu gihe ayemewe gutangwa
atabwirizwa kurenga imiliyaridi 18. Rufyiri akibaza inguvu abo bantu bafise ku buryo bashobora kuganza leta ku rugero mwenurwo. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe yariko aravuga bimwe mu vyavuye mu mwihwezo w'inama ya bose y'abagize ishirahamwe Orikome yabaye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 ntwarante 2023. Ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga, akaba ari imwe mu ngaruka zishobora zibizizira ubutunzi bw'igihugu. Nk'uko bibandanya bivugwa na Rufyiri, ngo leta ikwiye kwerekana ico iriko irakora, igasigurira abarundi uko amahiganwa yo gutanga amasoko akogwa, kuko ngo ntivyumvikana ukuntu ubutunzi bw'igihugu bwo kwizizirwa n'akarwi gato k'abantu mu gihe abarundi isinzi bari mu bukene butagira izina. Rufyiri avuga ko nka hamwe leta ataco yokora kugera mu kwezi kwa Ruheshi 2023 ikiro c'ibiharage gishobora kuzoba kigurwa amafaranga ibihumbi 6 vy'amarundi. Mu vyokorwa, Gabriel Rufyiri abona ko abari muri leta bo bavanura n'ingeso yuko habonetse umwimbu baca bawugura wose bakawushora muri pame kugira ngo bironkere amafaranga mvamakungu devise. Ikindi ngo abagize leta nabo nyene bo kwijukira umugambi wo kuvyara ku rugero kandi bakavyara abo bashoboye kurera. Gabriel Rufyiri avuga ko basanze abari muri leta nabo nyene ngo bataratahura uwo mugambi, kuko ngo guhera ku bategetsi bo hejuru bose usanga bavyara abana kuva kuri 5 kuduga. Ibindi ngo vyokorwa nuko hotunganywa neza ibisagara, abantu bakaba mu birwati kugira ngo haboneke amatongo yo kurimamwo, gutyo umwimbu ukarwira. Ikindi ngo cafasha nuko amatagisi atozwa ku biribwa yovanwaho, kuko ngo biri mu vyotuma ibiciro bigabanuka nk'uko bibandanya bivugwa na Rufyiri. Natanguye nkubwira ko ndibuze kugushikiriza ino nkuru ivugwa ku mwana w'umukuru w'igihugu n'umuhungu w'umukuru w'igihugu, uyo ni Jodere Ndayishimiye. N'imyidogo ni myinshi muri komine Bugendana, aho imiryango irenga 300 iherutse kwa matongo yahora ikoreramwo ahabwa Jodere Ndayishimiye, umuhungu wa Perezida Ndayishimiye. Hari intahe y'umunyagihugu ababaye avuga ukuntu bakuwe mu matongo yabo. Ariko amakuru twamaze kumenya nuko ngaho hantu hagiye gukorerwa ibikorwa vy'umwana wa perezida, hakaba hagiye kubakwa ihinguriro rikora ibisuguti. Iryo hinguriro rero akaba ari ryo riraja rirashorera ivyo bisuguti mu mugambi watangujwe na wone n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha, umugambi wiswe Cantine Scolaire. Gutyo ngo iryo hinguriro ry'umuhungu wiwe rikaba rigiye kuja rirakora ivyo bisuguti maze bikaja mu mashure yose mu gihugu. Urwo rudandazwa ruriko rurakorwa mu muryango w'umukuru w'igihugu bafadikanije impande zose, bikaza bikurikira urudandazwa rwavuzwe ko rukorwa n'ishirahamwe Prestige, naryo nyene bivugwa ko rigiye gukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, rikaba ryaragiye mu vyo kudandaza ibitoro. Mbere hakaba haranavuzwe amakuru menshi ko ryoba rinadandaza ibitoro mu gihugu ca Kongo, mu gihe mu Burundi igitoro cabaye ikibazo gikomeye. Ibintu vyinshi vyagiye biravugwa, ariko nanone kubirabana nuko abo banyagihugu barenganijwe bakanyagwa amatongo yabo. Reka tubanze dukurikire uno munyagihugu
afise umubabaro kubera uwo muhungu w'umukuru w'igihugu yigaruriye ayo matongo. Ni inkuru dukesha bagenzi bacu bo kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Ishirahamwe dusangira ikiyago ryakoreramwo abanyagihugu bo ku mutumba wa Nkanda. Ishirahamwe dufashanye ryarimwo abo ku mutumba wa Nyamagana. Twiteze imbere ryakoreramwo abo ku mutumba wa Gwingiri. Ishirahamwe ryitwa abagumyabanga ryari ry'abanyagihugu bo ku mutumba wa Cishwa. Ishirahamwe ku Kivi ryari rihurikiyemwo abanyagihugu bo ku mutumba wa Mwurire. Dukorere hamwe ryari ishirahamwe rihurikiyemwo abanyagihugu bo ku mutumba wa Kibungo. Irindi ishirahamwe ryitwa Nduwamahoro ryari ry'abanyagihugu bo ku mutumba wa Mirama. Abo banyagihugu bose bagera ku miryango 300 barirukanywe mu matongo bari basanzwe bakoreramwo uburimyi. Mu bikorwa vyabo vya misi yose abo banyagihugu baharimira amavoka, isoya, inanasi n'ibindi vyimburwa vyafasha imiryango yabo. Haraheze umwaka ayo mashirahamwe yaratswe amatongo yahorera akoreramwo atahandi bahawe ho gukorera. Umwe mu bakozi ba komine Bugendana twayaze yatubwiye ko bamaze kumva ko ari umuhungu w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye kuhakorera nta wasubiriye ngo kugira ico abajije. Uwundi nawe nakore, uwundi akore kugira iminwa irya izironke ivyirya. Naye handi tutarimwe tuzaza kubisomera. Iyo mvugo ya President Evariste Ndayishimiye murumva ko itajanye n'ingiro kuko umuryango wiwe wabujije imiryango irenga 300 kubandanya bakora ibikorwa byo kwiteza imbere ku nyungu z'umuryango wabo gusa. Kuva ico gihe umuhungu wa President Ndayishimiye uwitwa Joder Ndayishimiye niwe yigaruriye ayo matongo ari ku mutumba Makaba. Yaciye ahazana abakozi biwe barandura ibiti vy'amavoka vyose vyari vyaratewe na ya mashirahamwe yahuza imiryango irenga 300 y'abanyagihugu muri komine Bugendana. Acatangura kuharima ibijumbu. Muri kino gihe umuhungu wa President Ndayishimiye Joder Ndayishimiye akaba ariko anahubaka ihinguriro yise Kipromo, Kijumbu Product and More, bisigura ihinguriro ry'ibijumbu n'ibindi. Amakuru twahawe na bamwe mu muryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atumenyesha ko iryo hinguriro Kipromo rishaka guhingura ibisuguti bikozwe mu bijumbu kandi ko ivyo bisuguti vyoba ari bizoshorerwa muri wa mugambi wo kugaburira abana bo mu mashure mato mato mu ntara indwi zigize igihugu, umugambi cantine scolaire utwagwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Bisigura ko ya miryango yomowe ku nyungu z'umuryango w'umukuru w'igihugu kubera umwimbu w'umuhungu w'umukuru w'igihugu uzoheza ukagugwa n'amafaranga y'igihugu atanzwe n'umuvyeyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Nubu ibiro vy'umukuru w'igihugu akaba ataco birashaka kuvuga kuri ayo makosa yagirizwa umukuru w'igihugu n'umutambukanyi. Kandi umwe mu bari basanzwe bafise amashirahamwe barongoye yakorera Himakamba muri komine Bugendana aho harenze igihe kirenga umwaka wose tuhatswe. Imvo zatumye tuhakwa nizijanye n'ingingo umuhungu wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yafashe yo guhakorera imirimo yiwe. Yarahubatse ihinguriro ry'ibisuguti, hambavu y'ivyo kubera ibisuguti ahingura biva mu bijumbu. Amahegitari yose twahora turimamwo aca yateragiramwo ibijumbu vyiwiwe. Kandundura rero baheruka kuzana hiraro ry'inka, ahororera ingurube, ahororera inkwavu. Urumva yuko hanyuma kandi si nivyo gusa, urabona amashirahamwe yahakorera yarenga 30. Urumva yuko bose ubuye ivyo bahora bahakorera kugira biteze imbere byose vyahagaze. Nk'ubu twari twahateye amavoka, ayo mavoka no kuvuga yose yararanduwe nta nimwe hari. Hariho h'ibiti aha ku musozi wa Mwurire, ivyo biti vyari vyatewe na Nyenicubahiro Perezida bakaza umuhisi yakihari, ariko byose urabona yuko uyu muhungu wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu byose yarabiranduye. Imvo yo kubirandura yashaka kuhimba amabuye akoresha muri zo nyubako ziwiwe, haba ivyo by'ibisuguti, haba aho yororeye inka n'izindi nyubako ziwiwe. Uca wumva yuko n'ibidukikije byose byahahoneye. Twebwe ico dusaba si ikindi, twagomba gusaba Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuko niwe muvyeyi wa twese, niwe duserukira imbere y'amategeko, adutabare gose. Iyi miryango ikicwa n'inzara kandi yari yararimye. Arabe ingene basi yofuma dushurumbusha akaduha irindi tongo amashirahamwe yacu akoreramo. Hama binakunze nk'uko amategeko abivuga badushumbushe ku bijanye n'aya mavoka yacu yaranduwe kuko twaragiyemo agahombo kanininya gose. Imitahe twari twashizemo yose yahombeyemo kandi ntaho twari kwitura ubutungane kuko ari umuhungu w'umukuru w'igihugu ntawo kubahuka kumuvuguruza.